nize hano imanite zanje, aha niho hari drapo, niho twadugiza drapo mu gitondo hari ryari kuva muri 1967 gushika 1972 niho naciye ngaha. Navuye ngaha muri urya rwimo rwo muri 72 nari ngeze muri seconde. Ego sigura yuko byabaye ngaha. Ni kuvuga muri ico gihe nari mfise imyaka 20 n'igice c'umwaka, negereje umwaka 21 yomba ndari ku ishuri, nako ndi muvyeyi w'abana bashika batatu. Ngomba kubera amashuri sinari bwabishikeko, nari umuntu akuze rero, umuntu umugabo w'imyaka 20 ibyabaye ndabizi narabibonye, sivyo nasomye. Wibutse iki? Icyo nibutse ni uko nasanze harasivye, nasanze wabonye rimwe na kabiri by'ubwicanyi. Ibyo nabonye naravyeho, naciye ingene byatanguye aho nari ngeze birangora gusigura. Icyo nibutse ni uko habaye nk'amacuniro hano, nabonye n'inzira abandi baciyemwo batwagwa n'imiduga y'igisirikare, nabonye aho batumangagurira twururuka ama escalier gushika hasi, nabonye aho naciye mpunga mwijoro ngenda ndavirirana nakomeretse. Ibyo byose byanyibukije akahise. Ndabona aho twafungurira, ubu nshobora no kuhamenya kuko mbona bashizeho ibindi bihome bitakerekana neza. Abana aho twafungurira badusukira umunyu mu biryo, badusukiramwo amazi. Abandi banyeshuri b'abatutsi, abanyeshuri b'abatutsi barasukiramwo inuze umunyu n'amazi mu ndya. Mugo babigira kugira ngo badusomborotse, batume haba uruhagarara kugira ngo igisoda kibonereho kize nk'ikije kubangurukanya. Niko byagenze kuko byari ivyo kudukubita mwijoro buca twateza kuja mu karuhuko ka Ascension. Babikoze imiduga y'isirikare ihagaze, naberetse neza abanyeshuri, sinovuga izina rimwe rimwe kuko sinokubesha ngo ndibuka nakarankubise. Jewe amaze kunkomeretsa sinasubiye kuraba abandi bantu. Badukubitisha amasenture nka jewe nakomeretse ku mutwe, ngira mwabonye intuzi nkovu. Numva ko ari umuntu yaje inyuma yanje arankubita, ari hanukira nkubita mu mutwe. Numva ni umuntu yashatse kumena ubwonko kugira ngo nje babakubitira muri kino kibuga cyane hari ahantu muri entena hari mwijoro nko masaha 8 y'ijoro. Ubwo twatumaze kuryama, bari bamaze no kugara inzugi zose zijana mu buraro. Badukubitira mu buraro, ntadukubitira hanze. Iyo dukubitira hanze kumbure benshi bari kwiruka bakanyurana bakamenya iyo baca. Ngo badukubitiye hariya n'akantu k'urwenge kasaba yuko wakomeretse bamujana kwa muganga, kuko hari amakamyo y'abasoda ategeye abakomeretse ngo yabajane kwa muganga. Icyo tuzisho nuko abatwaye kwa muganga atanumwe yagarutse. Ayo makamyo yaje ngaha yahagaraye hariya ku imbere y'intuze ya direction y'uburaro, niho yahagaze. Kandi aho yashikiye niho twatanga gukubitwa rero, kuko abanyeshuri barara amaso bitwa yuko baraririye amahoro, bakaraba barakina amakarata. Gukubitana rero byatanguye muri abo bakina amakarata. Nuvuga mwabonye ko internet yari ifise etage zitatu, nivo zose hariho ahantu barara bitwa ko barariye amahoro, baraba barakina amakarata. Ayo makamyo yashitse rero bace batangura guturaramwo badukubitisha ingumu, ntiyari amakofi, ntiyari iki, yari amasentiro, yari ibintu by'ibinyororo. Ngo canje ico nzi cyo cankomerekeje yari sentiro, umutwe wa sentiro. Nuvuga rero ko azi ko sentiro zo zifise umutwe wazo ari icuma, nico rero bankubise mu mutwe. Umva rero sinarindiye ngo bankubite ca kabiri, numvise bankubise naciye ndayanyaga ndabacamwo, aho bariko bakubita abandi nja mfata inzira yoruruka kuri escalier. Niyo rero nashoboye, niho nakirije amagara ndashobora gusunika inzugi imyugariro ibiri yari ihari, ncamwo hagati ndahunga. N'abasoda barabakubitamo? Oya, nta basoda binjiye, abasoda bari aho bari hanze. Mugabo hari induru, abantu dukoma induru hejuru, bo bari bahagaze hariya, bari barindiriye ko babazanira abakomeretse.
wavuze uti abiswe ngo baroye kwa muganga ntibagaruke nta n'umwe mu bagiye kwa muganga yasubiye kuboneka barabishe babiciye alors aho babicira hari henshi icyo nzi ko hari kuri province aho bita Palais des Arts niho bita province hajya Bujumbura iraye province hari kuri komisariya hajya bita PCR barabagabanya ntibabashira hamwe hariho aho bita Kamuzinda mu Ngagara ni kuvuga rero ugiye ngaho yari Imana mpande uva uri kiziga ugiye utabwa ahantu bita mu Buterere rero ndibaza yuko hari abandi muzoshobora kubaza neza zobereka ahantu bari bimvye ikinogo bimba ibinogo n'imashini basuka y'abantu araje kubamenyesha yuko upfa udashikayo wigwengwetse baraguhambuko niho karoro natanze ka kana Etienne yigwangwaje kubera akomeretse reka ava amaraso menshi muri Kamuzinda yahejeje guterura abandi baca mwikamyo ne baje kumwica bamwica n'inyundo nta masaso bakoresha yagiye kuraswa n'usase akorotse mwikamyo yiruka asohoka niho bavugije Clero trompete hamwe kuri garde ararasa abonye ikintu giciye imbere yiwe urusase rwaramufashe mu kuboko yibi muri ko murakora biba kare ngira nta myaka nk'itanu irahera yitavye Imana ngira ari gushobora gutanga uruhamya ku byamushikiye mugo ni yatubwiye ko mubo yateruye harimwo bazorya uwundi France harimwo Condogori mubo yateruye ashira mu ikamyo baje guhambwa mu Buterere aho mvuze abatirete nabo ngire ngaho kuri atende yarabiboneye ko rero mu babateruye imbere yuko nawe bamwica bamuhonda ku mutwe kugira ngo bapfe ikintu yatumenyeshe nuko nta rusasu gwica abantu aho bari nta masasu yarashwe nawe nyene nuko yari yarakomeretse ngaho igihe badukubitira ngaho yarakomeretse hano kujisho arava amaraso hanyuma harapfuma bagiye kumufata mu nyuma agiye kurondera costume yiwe yo kugira jury bacamujana sinzire ko yashitse mu Ngagara avuye muzo zindi muri ubundi busho ariko yatorokeye hari mu Ngagara muri Kamuzinda we ni kana Etienne yaradusezeye nyiracenga imyaka 5 yo bibakare kumenya ico bivugako muri ico gihe gamuta abigisha bari ngaha ntaco bafashe abanyeshuri hari mu ijoro abigisha barabazungu babi wabo twe twigisha n'abazungu ngahangira umwigisha wo mu Burundi aba wigisha ikirundi hari haje umwe ngaho masizi mashaka kwigisha ka Faransa canke akongereza yaravuye i Buganda mugabo byinshi twabigishwa n'abazungu hari n'izishuri naco gituma ibyo byose babikora imwe babikoze ku mayeri nkuru yaza guhamagara abaja anwa n'abasoda ntiyaza afise liste mu kuboko yerekana yari umusurveya w'umunyarwanda impunzi yo muri Senganef twamusinoma Mburama abashaka kuruka amazina ko mbere muzo yaronka muri histoire bamusinoma Mburama aronje gituma rero prefet muzungu proviseur yari muzungu nkabose bari abazungu naco gituma rero ivyakogwa hari akantu kagapfaso kuruta ivyabaye mu Ngagara kuri ene naco bivuga ko mugo ni mwaronka nk'umuntu yari umunyeshuri hariya mugo twararonse umwe yitwa Ntomo Kairase sinzi ko kiriho nawe nyene yacitse ku icumu ava mu kurene abanyeshuri kandi bumva abanyamahanga naco bashobora kubivugako nico gituma bumva prefet yaje akatubwira ati tuze ryaje radio Burundi yavuze yuko amahoro yagarutse abanyeshuri baragana muri weekend hageze akaruhuko nk'aka ka weekend ka Ascension barashobora kugenda bumvise rero ko dushobora kugenda bari bazinze ko tugiye benshi tuzogaruka naco haci yabaye nuze ushaka kutwicisha amasentiro udapfuye rero asore baramujana bagiye kwa muganga nta numwe yashitse kwa muganga nta numwe yagiye kwa muganga tuvuga ngo naka bamuteye kwa muganga eka aravuga nta numwe yashitse kwa muganga cyumvikana yuko ngaha atanumwe yahiciwe bari hakubitirwa gusa nta numwe yahiciwe aha nta numwe yahiciwe harabafashwe barabajana hanyuma barakubitwa babajana entre guillemets kwa muganga nta muvyimba wiciwe ngaha nugerageje kuraba nk'abantu batwaye abanyeshuri batwaye babangana nk'abangana ubwo west no ko nakubesha je no wovuga uti abo tutasubiye kubona bari nk'abangahe hari abahutu
mugo ntitwarusha abatutsi hano hari abatutsi benshi baraturusha nze igitigiri batwara abatutsi rero oya batwara abahutu none uravye mu bakomeretse nta mututsi yarimwe bose barabahutu mu mwaka aho we wari muri secondaire uravye wimutse ukaja mu mwaka sinagiye muri leta ariko nahunze ni muri secondaire naciye ngirako mugo kuko ari kwezi kwa gatanu twe twaraheje amakuru hari hasigaye tu atletisme n'ibindi kugira ngo biheraheze none tuvuge ko abatutsi abanyeshuri b'abatutsi bahabwa impigi nande n'abasoda nuvuga bose baronka instruction mu makambi none abanyeshuri abatutsi bose bari bahurije ikindi bose wabona oya nibigenjeje kumwe ico no kivuga kuba hano uburorero bumwe hariho nk'abanyeshuri babatare canke babizi ibindi babijamwo ntaco byababwira na gato hariho n'abandi babona yuko abandi begizagera ivyo bakora batazi babikura yego hari abatubishikwa byinshi mugo cyo twabonye nuko hari abantu bapfa mu karere kamwe menga nibo bari babikazemo cyane naco tuba tuzi ko hano yari karere ka Bururi Vyanda Matana Harutopfu Muzenga yari nk'ishuri ryabo niko byari bimeze bo hariho abanyegenda hariho byari babikazemo cyane nshaka amaje nko muri interna abakwiziniye bacu bari nk'abantu muri mugoma maganga bose abagene barabatutse mugabo babyinjiyemo nawadushiremo mu bumara mu gitwarya badusereva neza donc ntawo generaliza cyo kintu n'ukuri yaze higira bavuga n'ababiro nkumva ko babikura mu gisoda kandi mu gisoda bose ntibari mu gisoda bashaka kubona abantu kandi barabona après intumbero yabo iyo baciye batumbera baje yo mwumvise ko nkanzunogera ko yari ngaha sekirete wumvisemo siningi ninga basirivese aho yarari hari abasoda bakomeye baje yari creme yabo baje bava ngaha yo tukuvuga bazironka abanka des instructions n'ama strategie yose abikuru wa ngo kubera abazungu rero nuvuga ko hari ikintu gishatse hataba imivyimba hano kubera abazungu la présence y'abazungu banani nkuko Saint Esprit yakijijwe n'abajesuite hagaje Saint Esprit abanyeshuri bakije cyane n'abajesuite none gabuta mwe muyumvira yuko uko gufata abanyeshuri bakabakunda bakaca batwara kubikira hanze biba byabavuye imbarutso y'ubwo bwicanye y'abantu cyo gihe je nibaza yuko hariho programme yo kumara abahutu hari abantu babivuga kenshi kandi ntuze ndayahuze biyavuga ko yanditse n'ibyo yarigize kuvyandika hariho programme yo gushaka kumara abahutu uko iyo programme yarabandanije mu nyuma mu vyerekeye amashuri yo gushaka yuko abana bahonya mu bwenge abati abantu birevolta n'abantu bize kugira ngo tukure ya marevolte ashoka reka tubareke tubabuze kwiga muri ico gihe bari bibaza yuko bashaka kuhonya ubwoko bari baza ko bashaka kwica abantu bakabahonya bagashange bagabanya igitigiri cyabo bakangana n'ubundi bwoko yabaye ukwihenda barihenze cyane ko ari ibintu bidashoboka je ndibaza ko babikora batazi icyo bakora nacyo gituma hariho benshi barokotse bashaka kandi hariho n'abandi b'abatutsi bafashije abatutsi abahutu guhunga ahubwo ati va ngaha icyo ntugaruke va ngaha biya bintu banze uvyihorere genda urabaho wicaruza ugaruke mu nyuma hariho imiryango myinshi y'abatutsi yabwiye abahutu ibintu nk'ivyo kandi vyarabaye yego je ndavye abana benshi bamwe bakijijwe n'abanyina babo batutsi kazi mugo bavuga ku bahutu ivyo vyarabaye donc ivyo bintu ntivyari ibintu yego byarakoze ibara ariko byaba mu batware mu butegetsi bo bari bazi ko iyo plan ishoboka baravyihenze ko rero hajya kwiga si bwo bwenge n'uburyo buva ku Mana uyu muntu uremano ni bwo bwenge kurusha ivyi umuntu ariga technique mugo bwenge ntibabwiga harya umuntu arabuvukana none muta we ubona gira ibibazo turi mu by'abahutu n'abatutsi bitorerwa inyishu abantu bose babane nk'abarundi ubona ko ukuri ko tuvuga ukuri abana bacu cyane bakamenya ukuri niko rero kuzotuvamwo bikagenda birahera abo tuvyaye abo bavyaye bagenda bamenya ukuri bazotuba tubivuyemo
Cyambere nuko histoire y'u Burundi akahise ku Burundi kavugwa uko kari. Turekuza turahendana. Turahendana tuvuga abana kandi baduteranije iyo sivyo iyo umuntu ashatse gukira ingwara irata ntuyishira ku bandi. Je umuti nuko tutangura kwandika akahise ku Burundi abana bacu bakakiga neza. Mbega murazi yuko hano mu Burundi muri universite hari amafaculté abiri bakora bagira mu macakubiri. Faculté de droit aho umuntu yiga kwiburanira na faculté d'histoire aho umuntu amenya akahise. Ni kuvuga rero hajya gushaka kuzimanganya histoire y'igihugu ntuvuga ukuri ubu uriko uraroga kuko byo bizohera abana bacu bamenya ukuri bakagenda bikuramwo ivyimviro nakani yaduteranije ntamenye ibi byacu abazoshaba bivamwo bigishe ukundi gusha abana babo no muti je mbona wowe Cegembe aho nitwa gute yari ipe yakije inyuma baje gufata ahantu hubatse yitwa Atene de Bujumbura kera yitwa Atene Royal de Bujumbura havuye indwara y'icami haca yitwa Atene de Bujumbura.